Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Banywanyi wa Bujumbura TV turabaramukije kandi tunabifuriza n'umwaka mwiza uzobera umwaka w'imigisha. Tunabaha n'ikaze mu kiganiro Shalom, mukamuzi ko ari ikiganiro kenshi kiza kirababwira ku baririmbyi bari n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu munsi kwa turi kumwe n'umutumire akaba yitwa Bienvenue Bizumuremyi. Turakuramukije. Ndabaramukije journalist wo muri Bujumbura TV. Ndabifuriza n'umwaka mushasha. Urahawe ikaze mu kiganiro. Ego ndabashimiye namwe. Merci. Dusanzwe tukuzi usanzwe uririmba hari nk'indirimbo isanzwe izwi cyane yitwa Wema Wako. Ni Wema Wako Bwana Watosha. Ego ni indirimbo Wema Wako Bwana Watosha ariko ni album. Kuvuga ngo nca ndayitirira iyo ndirimbo. Ego ni indirimbo baririmba cyane ya. Dusanzwe tugerageje kuraba ingene musanzwe muririmba biraboneka ko mutari nk'umwana canke mutabitanguye vuba ho baheze igihe kingana gute? Okay, ndamaze nk'imyaka 15 ndiko ndabikora. Ego gusa iyi ni album ya mbere. Ego maze gukora juste vuba no nkiyisohora. Mu myaka 15 nk'abafans canke abandi bantu bose bakuzi ku album yonyene? Benshi baranze mu zindi ndirimbo kubera hari ama concert twagenda turakora n'amaseminaire atandukanye avuga ko byo guhimbaza no gutazira. Rero harabanze muri ubwo buryo ariko nje kugaragaraho ndiko ndashira habona izi ndirimbo nakoze. Kenshi iyo umuntu ariko arakora abafise intumbero nka mwebwe mu myaka 15 yose mwamufise intumbero yahe imbere ko mwatangura ikikoko? Imbere ko ntangura igikorwa intumbero yanje ni ikijanye no gukwiza ishimwe giyampamagaye. No kuvuga ngo nkabicisha muri music mu buryo bw'indirimbo no mu gufasha abantu mu gufashanya kwigisha kuri uyu mutima guhimbaza no gutazira. No kuvuga ngo rero aho bishoboka muri iyo myaka 15 nka East Africa yose narayigenze ndiko nda impact bijanye n'ico kikogwa. Ego ni uwo mwimbo ndiko ndabona kugeza uyu munsi. Imana ishimwe kubera nk'igikorwa canke nk'intumbero mwihaye ndumva mumaze kwishikako nkuko mubivuze ko kenshi mukunze gukorera mu bihugu bindi. Hari ama concert mwoba mumaze gukora ingaha canke hanze? Ego ndafise ama concert maze gukora kandi atari makeya. Ndamaze kuyakora atari makeya kandi n'ubu naheruka Dar es Salaam narakoze concert muri uko kwezi kw'icumi juste mu ntango kwazo nari Dar es Salaam nkora concert. Rero ya n'ubuzima tugerageje kubiraba mu mazi imyaka 15 kenshi mwavuze ko muri East Africa kenshi mukunze kujayo ariko nko mu Burundi canke abandi banywanyi bose basanzwe babazi nta biteramo byinshi dukunze kubona. Hoba hari impamvu yayo? Okay, kimwe no kubwira nuko mu bijanye naha mu Burundi ahanini twakorera mu eglise ya tukorganiza tugakora ama concert atandukanye mu eglise kandi niho nubundi dutegerezwa kugira ko influence kugira ngo iki gikorwa habikanguro kandi irushirije mu kuyikorera igikorwa. Rero iyi 2019 no kuzana ubundi muvuduko ko bivanye nubwo CD ihari ubunye na album video irahari kugira ngo vyorohere ko dukora concert kandi abantu bazi ngo kuko hari nk'indirimbo Wema Wako benshi bayiririmba hatazi wayiririmbye abandi bahagira ama confuse atingira no mu Tanzania yaririmbye indirimbo ariko ni Bienvenue n'umurundi. Rero niyo mpamvu mu bihe twakorera mu eglise tugomba kuza turakora cyane hanze mu mamiri yenye nazwi ducumira n'abantu kugira bikunde bumve ibikorwa turiko dukora. Yego mubivuze neza cyane kubera kenshi nk'intumbero yanyu abari kwamaza ubutumwa bwiza. Rero murugumye mu isengero benshi baba babizi ariko nabo hanze nabo baba bikeneye cyane. Hari ico mwimirije gukora mu iyi minsi cyane? Okay, muri iyi minsi kubera ko nababwiye ko mperuka gukora DVD y'iyi album yitiriwe Wema Wako. No kuvuga ngo mu kwa gatatu ndiko ndategekanya kugira lancement yayo ariko kugeza umwanya ikibanza sindamenya ngo ni ikihe kubera ndafise amashwa ndiko ndakora ariko mu kwa gatatu ntisiba ndiko ndakora ico gikorwa n'ibindi bikorwa byinshi by'amaseminaire ndiko ndategura nama no kwita ama tour ngomba gukora muri février yose ahantu hatandukanye mu gisagara ca Bujumbura ngende ndakora ahantu hatandukanye.
kugira abanywanyi ko batwumviza ashobora kuvyungukiramwo kenshi nk'ayo maseminaire canke izo nyigisho muza muragira ni bande baba batumiwe bibera hehe biba biteguye gute? Ego uburyo tubitegura turandika ama invitation cyane tugatumira aba worship leaders zo ma eglise atandukanye canke abaririmbyi no dusanga ico kintu. Uburyo rero turigisha kugira ngo nabo hari ahantu baje bava mu ma eglise bari mu miryango bagende bigisha abandi kugira ngo twisange iki kintu cyitwa guhimbaza no gutazira atari umengo ni style y'umudiho n'imiziki ariko ari ubuzima umuntu aba hanywanye n'Imana bwa mbere imbere yuko temps ziza. Rero niyo mpamvu tubitegura muri iyo nzira tugatumira kandi ubu idemedize tuzobikora mu buryo bwagutse bushoboka tugira ama publicité kuko gitumiyemo wari we wese abaririmbyi gusa uwari we wese kuko twese twarime guhimbaza Imana. Rero dutumiyemo twese kugira tumenye ngo eske uburyo ndiko ndabikora no buryo buri biblique Imana ibivuga ku iki canke n'ibintu umengo kuko arababifata nko kumengo ni ibintu byadusuko nyene batumva umengo ni ibintu by'amatara ariko birarenge cyane amatara nta naho bihuriye. Rero tuba duhuye kugira ngo tuvugane twibutsanye ico biri iki kintu bita guhimbaza no gutazira twisunze ijambo ry'Imana. Murakoze cyane birumvikana ko ari ikintu kinini mumaze gutahura kubijanye n'ivyo. Muravuze ko talent canke impano biratandukanye cyane nuko wumva ufise uwo mutima wo guhimbaza. Miki gihe hari benshi basanzwe babikora binagoye gutandukanya by'ukuri umuntu aba ariko arabikora mu buryo bwiza canke umuntu nyene yumva yo bijamwe gusa. Mwe itandukaniro hari ico mufise ico bivuga ko? Ibijanye n'itandukaniro ritegerezwa kubera ko abaririmba indirimbo z'isi n'abaririmbyi abaririmba indirimbo z'Imana n'abaririmbyi bisigurwa ngo kuririmba sico bisobanura guhimbaza. Abantu ibigihumbi arashobora kuba baririmbyi me murabi igihumbi ugasanga bahimbaza ni babiri. Urumva kiri mu murongo nyene w'abaririmbyi b'Imana w'indirimbo z'Imana. Ego birashoboka kubera uguhimbaza Imana sonse ndiko ndabivugamwo ntibihagaze kwijwi no guhibongoza no kuvuza cyane ariko urazi hari passage biblique iri muri John 4:23 Yesu ahuye n'umudamu w'umusamariyakazi bavugana ibijanye n'ikintu bita guhimbaza. Yesu anubwira ngo igihe kiza kandi kirashitse niho yakoreje ijambo rivuga ngo les vrais adorateurs aromba bazokwadura data mu mpemu no mukuri. Nakuvuga ngo nabo bantu bari mu mpemu kandi bari mukuri ijambo ry'Imana n'ubuzima bwabo. Abo bantu rero ntushobora kubaho n'umuntu abaho ubuzima bw'amanyanga bwo kudahimbara Imana kuko ntushobora guhimbaza ubudahimbara. Yes, umanza guhimbara Imana hamukaza kuyihimbaza niho yakira ibyo uri kurakora. Mugabo uje kubera ufise talent ngo uje kuyihimbaza naho bitandukanye n'abaririmbyi bose bo kwisi. Ico difference hari nuko twebwe tubikora mu buryo bw'impemu kandi turi mu ijambo. Imana itubonye kavuga ngo ndamubonye Ivona arampimbara ndamubonye Bienvenue arampimbara. Ivyo dutanga byose biba ikimaze kigihimbara rero. Murakoze cyane nibaza ko benshi ni mu kwezi kwa gatatu bazomenya byinshi kubijanye n'izo seminaire ziko zirategurwa. Abatakubonye nk'imyaka 15 ariko wari usanzwe buri kurakora ubunye mwavuze ko mugiye kubishira ahabona kandi twizeye ko bitazoba nko mu myaka 15 nubwo mwari ko murakora ariko nyine si bose bashoboye kubamenya ariko mwashoboye kwizeza abanywanyi ko bagiye kukubona ku kivi henshi muzoza murahurira. Ego me ico nagomba kuvuga ni ico Vremide Midizref niyo kuja ku kivi cyane. Ego iyo myaka 10 urazi ko na Dawidi yari ahantu mugabo ari karategurwa n'Imana kugira ngo nivyashika kaza ku mugaragaro aza hari ikintu bagaje azafise ashike nashobora guha abantu. Ntibisobanura ngo iyo myaka yindi nta kintu twaha abantu ariko hari igigero ukavuga ngo urazi birashoboka rero ko ibintu bija ku mugaragaro mu buryo kandi bwiyaguye kuko urazi ikintu no kubwira hari kibazo usanga dufise ngaha mu Burundi kubijanye n'ingene ama promotion ibikorwa turiko turakora bishobora gushika kure ariko naje kwisanga ingiye Dar es Salaam ibikorwa byanje byarashitse kure gusumbya ngaha mu Burundi. Abo tukiraho nyene kenshi igikorwa cyose kirasaba uburyo bufadika mu mafaranga canke mu batera intege tugerageje kubivuga ko navyo bigenda gute?
Okay, iyo ni kibazo usanga kihari kandi ndibaza sijewe ndumwe no ku bantu bose turiko duko usanga bakora iki gikorwa by'ukuri ni ikintu gisaba uburyo bwinshi cyane. Wanashaka ari gihe kiba mu facteur amwe atuma abantu batavansa arumva, ariko okay ndashimana uko biri kuko no kugira ngo nshike ahantu ngiri iyi produit nuko hari abantu Imana yampuje nabo bakarokonesa iki gikorwa hamba bagasupportinga ego nuko no bivuga. Murakoze cyane kandi twizeye ko kenshi abantu baririmba indirimbo z'Imana gospel barakunze kuvuga ko ataburyo bufadika basanzwe bafise. Rero banywanyi ba Bujumbura TV murabizi n'abantu basanzwe bahari babahezagira, namwe murafise ico mushaka kubafasha canke kubaterera. Bienvenue, tugushimire cyane ko nashoboye kwitaba kino kiganiro kandi tunabatera n'intege ku bikorwa mugiye gukora mu uyu mwaka. Ego ndabashimiye namwe nka Bujumbura TV umutima mufise kuko navyo biri mu bidushitsa kure no gushitsa kuri gikorwa Imana ashize muri twebwe. Ndabashimiye, murakoze namwe banywanyi ba Bujumbura TV ndabashimire cyane kuko mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro bitandukanye bisanzwe bica kwiyi televiziyo. Ndanabahamagara cyane kubandanya mudukurikirana, mwandika ama commentaire, mu partager kugira ngo dushobore kubona ivyo mushaka kugira dushobore kubandanya dukorera ku byo mushaka. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.